tukeneye aba barundi baza batubwira ati je ngo manje kubaka ibitaro mu Burundi, ngo manje kubaka amashure mu Burundi, ngo manje kubaka societe ihingura ibi n'ibi na biriya mu Burundi kugira ngo n'abarundi bose baronkera koyoko. Tukeneye aba barundi baza batubwira ati je ngo manje kubaka ihoteli mu Burundi, twobigenza gute? No kuvuga ngo mwico gihe bizodufasha kwerekana ko twebwe aba diaspora natwe dushoboye. Ivyo rero bishoboka mu gihe tuba turi hamwe, batukorera hamwe kandi tuba twimvanamo. Nongeye gushimira kandi abarundi bose bariko bitaba kamo, abaje atavyangombwa bagira. Murabona ko mutunganirizwa ku buserukizi, barabaha urupapuro rwitwa go home rukabafasha gushika mu Burundi kurondera ivyangombwa. Natwe bwegere muri diaspora mwarabonye yuko tubafasha gusinya document ishika mu Burundi kugira ngo muronke passport vyihuse. Narabonye muri iki gihe yimirije amatora hari ibintu bimaze imisi bica kuva social media ngo abarundi ngo bazoja gutora ruto, ngo abarundi ngo bariko barondera ivyangombwa, ngo bakaranga muntu ngo bazoje gutora, ngo baze kwisuka mu vya politika no muri Kenya. Nibaze ko atari umurundi ntwara muri diaspora, nibaze ko abo barundi bari ngaha muri Kenya bariko barababeshera. Nta murundi yemerewe kuzoja mu matora yo muri Kenya, nta murundi yemerewe kurondera icangombwa. Munazi narababwiye na fois passé umuntu wese yo yitwa ngo afite icangombwa cyo ngaha muri Kenya n'ububeshi kuko n'amategeko bikurikiza amategeko. Gufata rero karanga muntu yo ngaha muri Kenya bakaguhenda ngo hariya ngo batumba ngo chief ngo arayikurondereye ugasanga baguhaye karanga muntu yo ngaha muri Kenya. Narababwiye yuko ivyo bintu iyo bifashwe bihanwa n'amategeko. Kugira ngo karanga muntu ngaha muri Kenya uba ukwirikije, uba wayihawe na sentare nkuru yo ngaha mu gihugu ca Kenya. We murundi ukaba ufise karanga muntu yo ngaha muri Kenya ukaba utayikuye muri sentare ya Kenya, iyo karanga muntu izogukwegera. So rero nago masaba abarundi bose ko nta murundi numwe yo kwisuka mu vya politike byo ngaha muri Kenya, ahubwo twisuke muri politike guteza imbere igihugu cacu c'u Burundi mu gukora. Nongere ndabaremeshe nta murundi ariko arirukanwa ngaha muri Kenya. Ndabibasubiriyemo bijya bintu cyo ku social media n'ububeshi. Ndababwiye nk'umurongozi wanyu nta murundi ariko arirukanwa ngaha muri Kenya kiretse uwagize amakosa. Nta murundi ariko araturikwa ngaha muri Kenya kiretse uwagize amakosa. Ndabaye mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwe ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Ugiye kubashikiriza akino kiganiro ni psychologue nkuko vyama. Akabari nawe ya nakibateguriye. Muribaza aho muti mbega psychologue uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga akuki. Uyu munsi nashimye kugaruka ku kiganiro c'umukuru w'abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya ku rwego rwa Diaspora. Yarakoze ikiganiro caciye ku rubuga rwa WhatsApp hari kwigenekerezo rya 2026 ukwezi kwa kane umwaka wa 2026, aho yasiguye byinshi bitandukanye, aho yagiye ahumuriza abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu uca Kenya. Alexis Sarahe ariwe asanzwe arongoye abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo muri Kenya. Yaragarutse kuri ibyinshi bitandukanye byerekeye ubuzima bw'abarundi basanzwe bari muri ikino gihugu ca Kenya. Yaratanze impanuro nyinshi zitandukanye, aravuga byerekeye ibihuha bigize iminsi ibivugwa. Ivyo nivyo muza akumva muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Reka rero tumira amate gatoya turaje tuce tubashikiriza ikiganiro cashikirijwe n'usanzwe arongoye abarundi barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya ariwe Alexis Sarahe Ntinanigo. Turasubiye kubaramutsa sangwe ikaze rero mu idonido rya akino kiganiro. Nkuko nayemereje kubibabwira
uyu munsi tugomba tugaruke ku kiganiro cakoreshejwe n'ubusanzwe arongoye abarundi barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya hari kwigenekerezo rya 26 ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 aho yagarutse ku bibazo byinshi bitandukanye ku barundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya. Reka twumvirize Alexis Salahe Ninanigwa ikiganiro yashoboye gushikiriza abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya. Barundi kazi musanzwe muba muri Kenya, Diaspora burundeze o Kenya. Mubanze mutubabarire aho turi impande y'uko rusengero ni mumva rero hari ibintu by'indirimbo zo ku rusengero muratubabarira, ariko ndazi ko audio yumvikana neza cyane. Nuko rero ubuheruka tugirana inama, tugirana ikiganiro, twarakiriye ibibazo by'abarundi benshi. Ikibazo nyamukuru ahanini cari cerekeye ingene abarundi boba muri Kenya bihuje amategeko. Twaragiye turabasigurira gose mbere mu kwezi kumwe gusa byarerekanye neza yuko abarundi benshi banonose bakumva ibisabwa ukuntu bo kwigenza ngaha muri Kenya. Ivyo tubanze kubashimira. Mwaranadugiye muti yamara barongozi ba Diaspora mugerageze gushika kuri tere kugira ngo abarundi bonyene babibonere bamenye ibintu ingene bimeze. Mu kwezi kumwe ngira mwarabonye yuko heshi twahagenze. Twarongeye turababwira tuti abarundi baba muri Kenya mugerageze gukura amaboko mu mpuzu nk'uko igihugu cacu c'u Burundi kibidusaba. Dukure amaboko mu mpuzu, dukore byanashoboka, dukore ijoro n'umurango, maze twirinda kaboregwe, twirinde izindi ngeso zose mbi zotuma tutabona yambona kazoza y'igihugu cacu c'u Burundi. Hama mu 2020 kizoba igihugu cifashe, hama mu 2060 akaba ari igihugu giteye imbere. Ivyo bizoshoboka ari uko twebwe abarundi cane aba Diaspora tuba mu mahanga dukuye amaboko mu mpuzu, tukamenya yuko uburyo bwose turonka ari ubwo guteza igihugu cacu c'u Burundi, atari ubwo guteza imbere igihugu sanzwe turimo. Kanatsinda murabizi ko ngaha muri Kenya kugira ugura inzu sinibaza ko byoroshe, kugira ugura imodoka ngo ukorere ngaha muri Kenya ntibyoroshe, ariko mu Burundi kugura itongo mu ubu buryo nyene dukora, dukuye mu gahawa, dukuye mu mujengo, dukuye mu gisecurity, dukuye mu bwarimu, dukuye mu buryo butandukanye, buraheza bukagenda guteza imbere igihugu cacu c'u Burundi. Rero nongeye kubahimiriza umurundi wese aba ngaha muri Kenya, gira target. Musanze muziko tuja muri somene de la Diaspora. Iyo tugiye muri somene de la Diaspora niho badukontorora, naho dutanga raporo ibikorwa twakoze, naho dutanga raporo yaho tugeze naho twigejeje. Nagomba saberera abarundi baba muri Kenya, izijya raporo tugenda dutwaye muri gihugu cacu c'u Burundi, tugende twihaya tuvuga tuti abarundi baba mu Kayanza bose baba muri Kenya nta numwe aba mu nzu ya nyakatsi, yarubatse inzu y'amabati, niyo nzu ifise amazi, tuvuga amazi w'iki kiringo, ariko n'amatara biroroshe. Ku murundi yifashe neza yakoze ngaha muri Kenya. Muri Kenya uburyo buraboneka ku murundi yakuye amaboko mu mpunzi ariko arakora. Rero tukabahimiriza hanini muri iki kiganiro nari babwiye ni ukuvuga ivyo duteza imbere. Ivyo duteza imbere rero nuko ya mafaranga 30,300 uronka uyakonvertisije mu mafaranga y'amarundi. Nta murundi numwe aba ngaha muri Kenya yomara umwaka atarubaka inzu nziza y'amabati ifise n'amazi hariya ku gatumba avuka. Iyo ni yambona kazozo dushize mu ngiro. Ndababwije ukuri twokwiha ikiringo cy'umwaka wonyene kugira ngo twebwe nyine abarundi ba muri Kenya tuvuge tuti jewe uyu mwaka uko bigenda kose ntegerezwa kubaka inzu nziza y'akarori hajya ku gatumba mvuka, nongere nkwege n'amazi. Ico kintu ndabizi abarundi bo ngaha muri Kenya ibice 60% barabishoboye. Rero iyo niko guhimiriza kubona yambona kazoza y'igihugu cacu. Abarundi tuba muri Kenya turenga 56,000. Je ncamara inzu 56,000 zo kubakwa n'imiburi mu myaka 2
ukaba wubatse inzu. Rero kandi kubaka ntibisigura ngo uje kubaka ngo hariya ngo mu gisagara, oya hariya kugatumba nyene ko twararavye ibihugu tumaze gutemberamwo bigomba biteye imbere biteze imbere, ntibubaka mu gisagara gusa ahubwo bubaka ku gatumba iyo bavuka, ugasanga n'ahantu bubatse bagize isuku. Ivyo rero uriya mwari mu Burundi nibaza ko bitomworohera kubaka mu myaka 2 gusumba umurundi mu diaspora amaze imyaka 3 ngaha muri Kenya. Iyo yari ntumbero ya mbere y'iki kiganiro ngomba kuduca kuganira ko twese. Ubugira kabiri, nta Burundi canke aba diaspora zova twiteje imbere mu gihe twebwe nyene tutari hamwe, tudakundanye, tutunze ubumwe. Ejo muri nane ndababwira nti ebana abarundi dukunda kuvuga nabi imbere iyo umuntu yaguye canke yahuye n'akabazo. Mumaze iminsi mubona bica ku magroupe aho hari akabazo gatoyi usanga hari abantu bagomba gutanga ivyangombwa vya fraude, ariko ico kibazo nagomba ndagisubiremo, twaragihinyanyuye kandi ico kibazo twaragitoreye umuti, kanatsinda abarundi isi yose. Iyo ikintu kibonetse ingorane itorega umuti mu biganiro. Rero nagomba ndemesha abarundi y'amajambo twari tumaze iminsi tuvuga nka president wa Diaspora burundeze o Kenya, uko twari twabagabishije kuko iyo ubuye riserutse ntiriba ricisha isuka, ibuye ryaraserutse turabamenyesha, none bica bidufasha yuko ritica isuka, ahubwo noneho twaciye twiruka turabanguka turaba abo bantu vyega turabicarika. Twarashoboye kwicara hamwe rero turavuga tuti abarundi twese tuba muri Kenya tutegerezwa gukurikiza amategeko, tutegerezwa kubaha inzego, tutegerezwa gukora ibintu bica mu mategeko. Baradusiguriye bongera baranasaba ikigongo, baravuga bati ibintu byari kugenda uko twarihenze reka dukosore. Gushika amasaha rero ndiko ndababwira kuri umunsi wa Mungu nta murundi numwe agiye kugira ubwoba ngo agiye guhabwa ngo recommandation ya diaspora ya fake. Ivyo twarabihagaritse kandi ku nzego zose twumvikanye mu mahoro, atavyo mu migere, atavyo mu gipolisi, atavyo kuburana cyo kugira twarabitoreye inyisho nkuko nabibemereye. Rero abarundi ndabasavye nuko ndabasavye tugwize ibikorwa hako tugwiza umunwa. Hari abarundi ngaha mu magroupe atakandi kazi bakora atari kurindira yuko haboneka icuka kibi bagaca bakirandirako bagaca batangura kuvuga amajambo ya muhe. Turahamagarira abarundi kugwiza ibikorwa hakugwiza amajambo. No mu iki kiganiro turimo ndasemereye mbwira abarundi nti ibintu byose tuca kuganira bibe ibitwubaka ntibibe ibidusambura, bibe ibivyubaka igihugu cacu ciza c'u Burundi ntibibe ivyo gusambura. Rero ibisigaye komite executive ya Diaspora igizwe n'abantu 5, ikabirongowe na jewe ntinanirwa Alexis Salahe, ikabifise icegera citwa Noera Ayiziga, tukaba dufise secrétaire yitwa Elias Mukezimana, turafise umuhanuzi yitwa Jean Paul, Dr Jean Paul, turafise kandi n'umushinguzi yitwa Akwirina. Abo bakomando muri komite executive nagira nabamenyeshe mwese yuko dukorana neza mu mwumvikano, mu bikorwa n'ubukerebutsi tubikorana hamwe twese neza. Tukaba rero turiko turanitegurira kuzoja muri semaine de la Diaspora ikaba yimirije nkuko yamiba mu kwezi k'8. Aho rero hamwe rero tugenda dutanga raporo y'ibikorwa vyakoze y'uburyo bukorwa, aho twashitse, aho tutashitse, nivyo tukeneye gukorera abarundi. Rero nkababwira nti muri Diaspora burundeze o Kenya irubatse, nta ngorane nimwe irimo uretse utuntu tw'udukosa duto utusanga tutagukosora tuvuga tuvuye muri mwebwe abarundi, ariko twama twatukosoye. Rero ndabaremesheje mugira ubwoba, gusa nanjye ndabasaba muzana ibikorwa. Kuzana ibikorwa rero bisigura iki? Bisigura yuko twebwe tukeneye abarundi baza batubwira bati nyakubahwa president wa Diaspora na komite yawe, je mfise umugambi ngomba kudakorera mu Burundi, uburyo busaba n'ubu, ibikenewe nibi, mbega mubona byohera he byogenda gute? Tureza tukabafasha intumbero. Nkeneye uyu murundi azavuga ati je nitwa Kazoviyo,
ngomba kuja gukorera umugambi mu Burundi w'ukurima canke w'ukorora. Uburyo mfise n'ubu mugabo aho ntashika naha mwodufasha iki nuko bigenda. Hanyuma rero bikanadufasha rwose cyane kubera igihugu kiba kiharonkeye akoyoko, akaronka n'abarundi bari mu Burundi batagira akazi bakakaronka. Tukeneye aba barundi baza batubwira ati je ngo manje kubaka ibitaro mu Burundi, ngo manje kubaka amashure mu Burundi, ngo manje kubaka societe gihingura ibi n'ibi na biriya mu Burundi, kugira ngo n'abarundi bose baronkera koyoko. Tukeneye aba barundi baza batubwira ati je ngo manje kubaka ihoteli mu Burundi, twobigenza gute? No kuvuga ngo mwico gihe bizodufasha kwerekana ko twebwe aba diaspora natwe dushoboye. Ivyo rero bishoboka mu gihe tuba turi hamwe, batugokorera hamwe kandi tuba twimvanamo. Abarundi keshi na keshi vraiment nitwimvanamo. Kandi abarundi tuvuga iyo habaye ikibazo. Mugabe iyo atakibazo kihari abarundi bose baba bacecetse. Rero nagomba saba abarundi twese yuko tutoceceka ahubwo tuhaguruka tugakorera hamwe kugira duteze imbere igihugu cacu catwibarutse. Ikiganiro nyamukuru cari gishimikiye kuri ivyo, nkongera nkasaba abarundi yuko mu bisanzwe nta terambere na rimwe mu bihugu byose biteye imbere ryobaho mu gihe abarundi tubaye mu gihugu kitari ciwacu kitakwije amategeko. Nongeye gushimira kandi abarundi bose bariko bitaba kamo, abaje atavyangombwa bagira. Murabona ko mutunganirizwa ku buserukizi, barabaha urupapuro rwitwa go home rukabafasha gushika mu Burundi kurondera ivyangombwa. Natwe bwegere muri Diaspora mwarabonye yuko tubafasha gusinya dokima ishika mu Burundi kugira ngo muronke passport vyihuse. Iyo dokima kandi rero murondera iranafasha Diaspora kugira ngo yisununure ikore ibikorwa. Ajya amafaranga ya recommandation mutanga, nagira ndababwiza ukuri yuko ari ikintu ciza cyane adufasha muri comité executive kugira ngo natwe tubashikire, kugira ngo natwe tubahimirize, kugira ngo natwe turonke transport yo gushika kuri tere, kugira ngo natwe tubereke imigabo n'imigambi cyangwa tubereke inzira nziza yo kubana n'abarundi. Ubwo buryo rero mutanga kandi buranadufasha kugira ngo twebwe nyene abarundi bagize comité executive, bagize amachef d'antenne, kugira ngo bidufashe gushikira abarundi no kubahimiriza. Murabizi aho twaciye ubwa mbere byaratugora gose, nta buryo twaronka, twakoresha uburyo bw'iwacu, twakoresha amatransport y'iwacu kugira ngo dushikire ba barundi bafise ibibazo, haba mu busho, mu maprizo, haba ku bitaro. Mugabo ubu uwo mwarakanu kisununuye gatoyi aho president wa Diaspora ashobora kuronka omwe n'igitoro kimushikana kuraburiya murundi yahuye n'ikibazo mu burere butandukanye. Biradufasha kandi gushika kuri tere kuja gukereya ama antene no kugendera ama antene. Rero nubu twahamagarira abarundi beshi ko mwo kwijukira kuba muri Kenya bihuje n'amategeko. Ndazi ko abandi bacagira amakritike bakabaza ngo none ngo ajya amafaranga ya recommandation ngo aja hehe. Ajya amafaranga ya recommandation nagenda bumwe ndabibabibutse aja muri comité executive, akoreshwa na comité executive irongowe na jewe ntinanirwa Alexis Sarahe. Ndibaza yuko ibikorwa tumaze gukora ni vyinshi, uburyo bisabwa ni vyinshi, aho muca mubona yuko tugikeneye support nini kugira ngo natwe tubafashe. So rero abarundi baba muri Kenya ndiko ndabashimira cyane kuko ndabona ibikorwa twakoze mu mwaka biriko bizana umusaruro, kuko abarundi beshi ubu baramaze gukerebuka, barazi yuko kuba muri Kenya atavyangombwa ko ari danger. Ubu rero turabona abarundi beshi bagenda ku bwinshi mu Burundi, kandi ivyo navyo biteza imbere igihugu cacu c'u Burundi. Ijya passport ugenda kugura birafasha kurihwa, birafasha leta kugira ngo nayo yisununure hamwe n'ibikorwa vyayo. Ajya amafaranga muri ambassade navyo birafasha leta kandi nyene kugira ngo nayo ibikorwa vyayo vyorohe, ishobore no kuriha abarimu canke ishobore no kwisununura mu bikorwa vyayo vya misi yose. Urumva niyo nimbona kazoza no guteza imbere igihugu cacu catwibarutse. Hako murundi yoba ngaha muri Kenya yirigwa arapfungwa afatwa. Murabona yuko ubu abarundi beshi baza muri Kenya twasanze ubu baza bahuje amategeko kubera twabahimirije. Twere tukabanaga tubahimiriza twavugira tuti igipolisi ca Kenya nta na rimwe kigera gikora ku muntu w'umurundi afise passport kandi afise ivyangombwa bikwiye. Ivyo rero biradufasha kandi bituma uburundi bwaca abarundi baba muri Kenya badasubira kwitwa ngo turaba sans papier.
eryo umuntu akwise umusampa yaba yagukengereye. Rero ashimira abo barundi rero bariko barijuka ico gikorwa cyo kuja kurondera passport kugira bagaruke muri Kenya mu buryo buhuje amategeko. Nagira ndangize ndababwira yuko imbere ko twakira ibibazo, imbere ko twakira rero intererano yanyu, nagomba ndangize nongera ndababwira nti kuba hano muri Kenya na cyane cyane muri ibi bihe yimirije amatora, umurundi wese asabwa kugendana ubwira ubwitonzi n'icubahiro mu bakenya dusanzwe tubana nabo. Nubwo dusanzwe tuba ngaha muri Kenya, ni vy'ukuri mu bindi bihugu byose biba ngaha abarundi turacafise icizegwe mu bakenya badutunze. Ivyo ndababwira bivanye n'ahantu n'inzego maze imisi ntemberamwo n'abarongozi ba Kenya uko bayitubwira. Ico rero naco ndakibashimiye mwikomera amashi. Abarundi 95% muracafise ubuntu, murabana neza n'abakenya, muragendana neza n'abakenya. Ariko haro n'ibindi bice bike cyane bidashobora gukwirikiza ubuntu, nabo tukabahanura tuti kuba ngaha muri iki gihugu ca Kenya, icambere ubanze wubahirize ujya mu Kenya aguhaye indaro, canke ujya musanze mukorana, canke ujya musanze muhurira mu ibarabara, kanatsinda umweretse urukundo ukamwereka icubahiro, biheze icubahiro igihugu cacu. Ubugira kabiri, ubu mwizigirwa mu bikorwa byose ukora muri Kenya. Mu gihe uri umwizigirwa ngaha muri Kenya, ibintu byose bizogenda neza. Narabonye muri iki gihe mirije amatora, hari ibintu bimaze imisi bica kuva social media ngo abarundi ngo bazoja gutora Ruto, ngo abarundi ngo bariko barondera ivyangombwa ngo bakaranga muntu ngo bazoje gutora, ngo baze kwisuka mu bya politika no muri Kenya. Nibaze ko atari umurundi ntwara muri Diaspora, nibaze ko abo barundi bari ngaha muri Kenya bariko barababeshera. Nta murundi yemerewe kuzoja mu matora yo muri Kenya, nta murundi yemerewe kurondera icangombwa. Munazi narababwiye na fois passé, umuntu wese yo yitwa ngo afite icangombwa cyo ngaha muri Kenya n'ububeshi, kuko n'amategeko bikurikiza amategeko. Gufata rero karanga muntu yo ngaha muri Kenya bakaguhenda ngo hariya ngo batumba ngo chief ngo arayikurondereye, ugasanga baguhaye karanga muntu yo ngaha muri Kenya. Narababwiye yuko ivyo bintu iyo bifashwe bihanwa n'amategeko. Kugira ngo karanga muntu ngaha muri Kenya uba ukwirikije, uba wayihawe na sentare nkuru yo ngaha mu gihugu ca Kenya. We murundi ukaba ufise karanga muntu yo ngaha muri Kenya, ukaba utayikuye muri sentare ya Kenya, iyo karanga muntu izogukwegera. So rero nagoma masaba abarundi bose ko nta murundi numwe yo kwisuka mu bya politike byo ngaha muri Kenya, ahubwo twisuke muri politike guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi mu gukora. Wowe udandaza gahawa gwizana kabiri, wowe ukora ku mujengo kora iminsi 2 baduza ngo riduburekwa ukore, hamutse dufaranga urose tukende guteza imbere igihugu. Ariko nagoma ndabasabe nongere ndabaremeshe, nta murundi ariko arirukanwa ngaha muri Kenya. Ndabibasubiriyemo bijya bintu cyo ku social media n'ububeshi. Ndababwiye nk'umurongozi wanyu, nta murundi ariko arirukanwa ngaha muri Kenya kiretse uwagize amakosa. Nta murundi ariko araturikwa ngaha muri Kenya kiretse uwagize amakosa. None ugende muri ville wibe telefone bacha bavuga ati mwizi basanga uwo mwizi n'umurundi bamukubita amabuye. Amacuca ku social media utangaze ngo abakenya ngo abarundi baratumaza abakenya, oya haba namba. Icyo ngo ndababwira nuko igihugu ca Kenya kidukunda kandi tubanye neza twumvikana, n'ubu ari twebwe abarundi ba mbere bizeye, no haba mu institution atandukanye turayakoramwo, haba mu bikorwa bitandukanye turabikoramo, abarundi nibo bizegwa cyane. Rero simbona abo bantu baza kwiza inkuru ngo abarundi bagiye gutwirukana, abarundi ba muri Kenya muri 2027 tuba twirukanywe, haba namba. Kiretse twigenjeje nabi, kiretse takurikije impanuro ndiko ndabaha, aho byo ca bihinduka. Murakoze rero ikiganiro carico, Imana ibahezagire. Uwo yari usanzwe arongoye abarundi ku rwego rwa Diaspora mu gihugu ca Kenya, Alexis Sarahe Ninanigwa. Ngira ngo umwumvise ivyo yashoboye gushikiriza. Ni ikiganiro cinkora amutima, ni ikiganiro gihumuriza abarundi basanzwe barangurira imirimo mu gihugu ca Kenya. Kandi yagiriye ko atanga n'impanuro ku barundi basanzwe bari muri kino gihugu, basanzwe barangurira imirimo mu gihugu ca Kenya, ababwira yuko kubaka igihugu kuja kubaka mu muji. Aravuga ati
biragoye kugura inzu muri kino gihugu, biragoye kubaka muri kino gihugu ca Kenya, biragoye no kugura n'imodoka, biragoye no gukorera, atariko mu gihe wewe woba wamaze kuronka ubwo buryo, mu gihe wavyifashemwe neza, urashobora kugenda ukubaka no kugatumba ugakuza hariya iwanyu, ukagira iterambere mu gihugu uci iwanyu. Nivyo Psikologe rero nari nabateguriye, Imana ibahezagire, naho utaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup.